Now tugendere kuvyo nagoma ndabigisha. Twende sasa kuvile ambavyo nilitaka niwafundisheni. Kubijanye n'amasezerano. Katika kuhusu ahadi. Umusiguzi 5. Mhubiri 5. Umurongo wa mbere. Mstari wa kwanza. Urinde kirenge cawe iyo uja mu ngoro y'Imana. Jitunze mguu wako uendapo nyumbani kwa Mungu. Haguruka maisa. Imbere yuko uja mu ngoro y'Imana. Kabla ya kwenda katika nyumba ya Mungu. Urinde kirenge cawe apana ugeze mu ngoro imbere yuko ujaye. Inabidi ujilinde kabla haujaanza kwenda. Utegerezwa kwiyumvira neza. Unapaswa kujifikiria kubijanye na hugiye. Katika pale ambapo unaenda kabla hujatoka nyumbani. Nicho gituma Dawidi avuga ngo nilifurahia waliponambia twende nyumbani kwa Baba. Tugende mu ngoro y'Imana. Dawidi ni yanezerewe. Dawidi ashitse mu ngoro y'Imana. Ni yarakeneye prophet kugira ngo anezerwe. Yava muhira anezerewe. Alitoka nyumbani kwa furaha tayari. Kubera ko yaragiye mu ngoro y'Imana. Maana alikuwa naenda hekaluni kwa Prophet akoreshwa. Adakoreshwa. Dawidi afise umunezero kuko yagiye mu ngoro y'Imana. Abantu benshi navyo bazi. Arashobora kuza kubera ko yaje kutariko. Ashitse agasanga sihondi akacavuga. Amakoraniro yo musi makusanyiko ya leo ni araryoshe. Yalikuwa sio matamu. Kuvuga ko atararyoshe. Wafashe umusosi witwa kwaya. Guteranya protoko, guteranya umuvuga butumwa, guteranya n'Imana yabo, ubashira mu isafuriya, usanga bose ntibaryoshe. Ariko wari kuva muhira unezerewe, naho wari gusanga atanumwe yaririmbye. Umunezero wawe ni kubera ko wagiye mu ngoro y'Uhoraho. Ndatangaje mu izina rya Yesu, kuba gusa washitse mu ngoro y'Uhoraho, amateka yawe arahindutse. Mtumishi wa Mungu, cha kwanza kinaeleweka. Ngurinde kirenge cawe iyo uja mu ngoro y'Imana. Eti jitunze mguu wako uendapo nyumbani kwa Bwana. Amen. Amen. Jiwaze erere tumaze gukora kuva twakirijwe. Jiwaze makosa tulipoyafanya toka tulipokokea. Biko ndugu yangu. Meze gute njo. Uko poa? Tukitoka mkanisa twende beach. Tuvuye kwishengero tuje beach. Nashitse. Nimefika. Kavuga this person. Mungu anasema uyu muntu. Message ya nyuma rangirije ko message ya mwisho anamalizia yako. Wanaenda ghetto. Achiaje mu ngoro y'Imana. Anaenda hekaluni mwa Bwana. Sio kimwe no kuja mu kabari. Ni mamoja na kwenda mkabare. Mbandanye murongo mbandanye nabonye kwa taramena ariko reka tsinda. Endelea ule mstari tuendelee. Buko kwegera ngo wumve kuruta gutanga ibimazi kw'ibipfu. Maana ni heri kukaribia ili usikie kuliko kutoa kafara ya wapumbavu. Kuko batazi ko bakora ibizira, ambao hawajui kama wanafanya mabaya. Gira guca icya kabiri. Cha pili, kwicara wumviriza. Kuketi unasikia. Ni vyiza. Ni vizuri. No gutanga ibimazi. Na kupana pia kw'ibipfu. Kafara ndaza kukwereka ibipfu ngaho mukana. Nataka nikuoneshe wapumbavu kubuda. Kw'igipfu naho gitanzi kimazi Imana iciti kizira. Maana pumbavu akipana hata hivyo Mungu anaita mabaya. Bisigura ngo igihe cyose watanze kimazi mu maso y'Imana uboneka igipfu. Sinakuvuze reko ndavuga ubutumwa bwiza. Bisigura ngo yabibonye kizira. Mungu aliviona kama umefanya mabaya. Ngomba ndaguhanura ivyo uzokora. Ninataka nikushauri ya kutenda. Bavuze gutanga. Wanasema kupana ibimazi kw'ibipfu. Umurongo ukurikira. Mstari ufuatayo. Akanwa kawe nikagire ico gatuntumukana. Usisemi maneno ya ujinga kwa kinywa chako. Gutuntumukana niki? Nuguta kuvuga. Usema ujinga. Rero ni mwishengero. Kandi umutima wawe woye gushushubdikanya kwijambo na rimwe imbere y'Imana, kuko Imana iri mu ijuru nawe ukaba ku isi. Nuko rero amajambo yawe abe bagomba bavuge ngo wanataka waseme ni wihute gusezerana. Usiwi kwa haraka kwa kuahidi. Kuko Imana iba ahatari bitaro. Maana Mungu yuko mahali nafasi ya kuna hospitali. Sinibaza ko navuganye n'abavyeyi. Sijui kama nimesema na wanaovisikia. Biju. Ngo ni wihute gusezerana. Eti usiwi haraka kutoa. Kuko wewe uba mugisa mu matafari.
wowe ku matafari, Imana iba mwijuru. Wewe unaishi kwa matafari, Mungu anaishi mbinguni. Navyo mwumvise. Mafi, Imana iba mwijuru. Mungu anaishi mbinguni. Nta misonga iriyo. Hakuna vitu. Hako wihuta gusezeranya. Ngo nzotanga umuriyoni kandi mu nzu ufise uwo muriyoni nyene. Ufumuceceka ukavuga ngo nivyakunda ndumva ko nzoshikana. Ariko usezeranye yuko uza gutanga umuriyoni wose. Ugeze kwibarabara ikirato kigacika uzokishonesha kuyahehe. Umusonga ufashe umwana uzomuvuza kuyahehe. Imana yo na namwe iza gutsitara depense ntayifise nshasha. Acha nikuone. Ndiko natawurika mu visi. Ninaeleweka. Na ufise mu bisanzwe. Kikawaida. Wategerezwa kuvuga ngo ndafise 1 million. Unapaswa kunasema niko na 1 million. 200,000 ya prévas irinda ma risque. 200,000 ya kutunga. 200,000 ya ratio. 200,000 ya ratio. Mugusezerana. Mukuaidia. Ugasanga wasezeranye yandi. Unakutana na idea ile yangine. Utanze ayo yandi nayo. Ukipana ile yangine. Sama sezerano. Sio ahadi. Bavyita kimazi ni sacrifice. Wanaita sacrifice. Oh, there is no amen. Kuko ni bangahe mwasezeranye ama nimwigeze mubikora? Ni wanani waliahidi lakini hawakuwahi kutimiza? Tunaanza kufichika mikono. Tutanguye gushira maboko hapa. Ni bangahe acha kujikausha. Ni bangahe basezeranye nibageze bakora? Ni wanani wameahidia lakini hawakutimiza? Ndabira rero ishengero turimo. Nitizamie sasa kanisa tumo. Kubera ko tutari tuzi bino bintu. Kwa maana tulikuwa tujui haya mambo. Imana igomba idutabara uyu munsi. Mungu anataka tuokoe. Aha, Imana igomba idutabara uyu munsi. Mungu anataka tuokoe siku ya leo. Ngo kuko Imana iri mwijuru. Eti maana Mungu yuko. Wowe ukaburi mu Kamenge. Wewe ukiwepo Kamenge. Mwijuru nta gisuma kizokwiba amasafuriya. Ariko wowe vyose mu Kamenge ugasanga zose bazitwaye muri wa miliyoni uza kugura amasafuriya. So rero Imana hiri nta masafuriya izogura. The Bible says Imana ihe. Wowe uri he? Wewe uko wapi? Vuga uba. Imana iri he? Mungu yu wapi? Wowe uri he? Wewe uko wapi? Vuga none biragoye kuvuga mu Carama mu Kamenge mu Kibenga. Anyway, Imana iri he? Mungu yu wapi? Wewe uri he? Wewe uko wapi? Amena. Bujya nababujije gusezerana. Nimewakataza kuahidi. Umukozi w'Imana atagira impuhwe ni wareka abakristo bagume basezerana atabibukije yuko ari vyago gusezerana udashitsa kuruta kureka gusezerana. Yes. Give me another verse and I show something. Ni verse davere kikino. Murahezagiwe mwese. Munabarikiwa nyote. Murahezagiwe mwese. Munabarikiwa nyote. Kukwinzozi raba. Kukwinzozi zitegwa n'ibikorwa vyinshi. Kandi ijwi ry'igipfu rimenyekanira mu majambo menshi. Kwa maana ndoto huja kwa sababu ya shughuli nyingi na sauti ya mpumbavu kwa njia ya wingi wa maneno. Yavyutse. Anaamka. Yarose indoto. Aliota ndoto. Itava mu ijuru. Haitoki mbinguni. Kuko yararusha. Alikuwa anachoka. Akachavumbuka. Anavumbuka. Mana. Mungu. Nanje ndasezera. Na mimi na idea. Nzoca nkora ibi nibi. Nitafanya hivi na hivi. Imana ikaraba indoto yavuye. Mungu anatizama kwenye ndoto imetoka anakosa. Amanga iki nikijuju kimenyekaniye mu majambo menshi. Anatoa ni pumbafu anajulikania kwa maneno mengi. Ninde amubwiye asezerana? Ni nani alimwambia hadi? Eske tutabeshanya? Bila kudanganyana. Entre nous et avoir bas. Hakati muri twebwe kandi buhoro buhoro. Indoto zose warose umbonera zari zivuye ku Mana. Ndoto zote uliziota unaona zilikuwa zimetoka kwa Mungu. No, tuvugana ukuri turakuze. Eske indoto zose warose umbonera zari zivuye ku Mana? Kikweli ndoto zote ulizoziota unaona zimetoka kwa Mungu? Abo nigishije muri media. Wenye nimefundisha nababwiye ngo niliwaambia urindira Imana ivuga ubwa kabiri. Acha Mungu aseme mara pili. Sugukekeranya nukwemezwa. Sio mashaka ni kukubalishwa. Urashobora kuvumbuka gutya. Unaweza kuvumbuka hivi. Waresi ndoto zimatanye n'ubwoba. Ukatuvunga mgitondo. Mana nanje ndasezeranye. Nzokuri ibi nibi Imana ikibaza. Izi ndoto kwanza sinzi aho zivuye. Ica kabiri avuze menshi. Mumbonera zo bishitse uyu mugabo. Eti unatizama kweli huyu mtu atatizimiza ndoto sijui kwa zimetoka na anasema mengi. Mzano murongo kurikira ndabe ko nasengera abana ba. Leta mustari wa kufuata nione kanta ombia wa watu. Ni wasezerana isezerano ku Mana ntutebe kurishitsa kuko idahimbagwa n'ibipfu. Wewe ukimwekea Mungu nadhiri usikawii kuiondoa kwa kuwa yeye hawi
razi na wapumbavu. Ushitsi ico wasezeranye. Timiza ulivyoviahidi. Imani igomba idutabare, niyo message y'uno munsi. Mungu anataka tuokoe, ndiye message ya leo. Ngoma ndabereka abantu binjira muri risk business zabo zigapfa, ivyabo bigapfa kubera iyo code imwe yonyene twisezerana. Watu wanaingia mu risk, biashara zao zinakufa kwa ajili ya risk moja peke yake. Utakemea mapepo, kumbe Mungu nje kuna kufinya. Uzokwiruka na badaimoni, kumbe ni imani irikira guhonda. Nje kutuma jeni itonda. Ndio maana mimi nakuomba. Iyo ndiko ndasengera abantu. Nikiombea watu. Ni murabona ko ari abantu nkora ku mutwe. Kuna watu nagusa mkichwe. Ari abantu mvuga out. Kuna watu nasema nje. Ari abandi ngira guki. Kuna wengine najifanyia hivi. Kugira ngo ninginge Imana mutabara. Ili ni si Mungu mwokozi. Udafise ubwenge. Kama una akili. Uchushika. Unafika. Wa daimoni out. Pepo nje. Mwemera kachakubwira mi. Roho Mtakatifu anakuuliza mie. Kumbe niwe alikuwa anakuega hivyo vyako. Kumbe yeye ndo alikuwa anakokota hizo shida. Vuga ndakunda Yesu. Nampenda Yesu. Vuga uyu munsi ndatabago. Siku ya leo nitaokoka. Shengero nimucika intege, Imana igomba ihindurira amateka. Kanisa Ndabi. Imana igomba ihindura amateka yayo. Badilisha nyakati zenu. Many people they are in trouble. Abantu benshi bari mu bibazo. Watu wengi wako kumshida. Bitewe n'uhoraho. Kutokana na Bwana. Gasubizemo kugira ngo bagashire no mutwe. Ni wasezerana isezerano ku Mana, ntutebe kurishitsa kuko idahimbagwa n'ibipfu. Bisigura ngo umuntu wese ateba gushitsa ivyo wasezeranye ni gipfu. Ushitse ico wasezeranye, byo ni jambo ry'Imana. Ilikuwa neno la Mungu. Patiri ako kanunda kamukundira serious. Koka kitu nampendia padri zaidi. Ugiyo patiri yavuze ubutumwa. Padri akihubiri. Akavuga abasambanyi bose. Wazinifu wote. Bazoca mu muriro. Watenda motoni. Abasambanyi. Wazinifu. Imana. Mungu. Yo mwijuru. Wa mbinguni. Nibanezererewe. Afurahi. Abantu benshi bazana ingorane mu mazu yabo kubera ifyaha. Watu wengi wanaleta shida kwa ajili ya abonye bamuravye nabi. Akiona wanamtizama vibaya. Akavuga uje ndavye nabi. Tule mtizama vibaya. Ni nuja rakome na ule ni navashika ku muryango bakamfunga ku mlango wakanifunga. Achavuga iryo ni jambo ry'Imana. Sona akitoka zake na kanzu yake uja kugira ngo wamfuze. Yari jambo neno la Mungu. Amashimesh kuri pati. Ndaheza cy'ubuzima bwa. Bariki maisha yenu. Natahuritse meleweka. Gasubiremo rero nibaza ko bataza kunkubita amabuye gazana. Rutisha nasani watanipiga majiwe. Ni wasezerana isezerano ku Mana. Wewe ukimwekea Mungu nadhiri, utebe kurishitsa, usikawi kuiondoa, kuko idahimbagwa n'ibipfu, kwa kuwa yeye hawi razi na mapumbavu, basi uondoe hiyo uliyoyaahidi. Umurongo wa 5 proposition, mstari wa 5. wopfuma nibakubujije gusezerana, ariko ni proposition wopfuma utagira icyo usezerana, hakusezerana ntushitse. Ni afadhali usiweki nadhiri kuliko kuiweka usiondoe. Nibakubwiye ngo ntusezerana, awakukatazi. Umurongo ukurikira sengera abantu, mstari wa kufuata niombe watu. Ntukundira akanwa kawe gucumuza umubiri wawe. Akanwa gacumujiki, usikiachi kinywa chako kukosesha mwili wako. Kandi ntuzuvugire imbere ya Joshua, ntuzuvugire imbere y'umumarayika yuko kwabaye ugucokogwa ngo navuze kiturumbuka. Wala usisemi mbele ya huyo malaika kama ulisema kiugafla. No ni mani rinde kurakishwa n'ijwi ryawe kuki no gusangangura igikorwa c'amaboko yawe. Kwa nini Mungu akasirishishwe na maneno yako na kuiharibu kazi ya mikono yako? Nani mwaribifu? Kwihuta gusezerana kwabaye mu bintu vyadukwegeye. Kuharakia kutoa nadhiri viko katika vitu ambavyo vimetukokotea. Et toute personne qui prend à la légère des conventions ou bien des promesses ou bien des alliances, cette personne là il est insérieux, il est moins sérieux, parce que ikintu kigaragaza umuntu ari sérieux ni umuntu agendera mu vyo yavuze. Kitu kinaonekanisha mtu kama yuko sérieux ni mtu anatembelea katika maneno aliyoyasema. Wabaruguru yavuze ngo umugabo yindukiza ku kirago mbo ari kwibujumbura katukavuga mukavuga umugabo yindukiza ku materani yindukiza ku ijambo. Tuvuze kirago chuvuga bari makuru ya rugo. Kirago unasema ni habari za birimani. This is God. Iyo ni Imana. Imana yambwiye rero ko wigishije amasezerano, genda ubigishe, ngomba ndababarire kuri uyu munsi, ariko babe bazima mu bwenge bwabo, kuko shetani arigiye abasunika bagasezerana. Ijambo ry'Imana ridukoreye uyu munsi rivuga ngo amarira yorarira umugororotsi ni menshi, ariko uhoraho akayamukiza yose. Imana igomba idukize rero ayo marira mazigihe. Imana igomba idukize ayo marira mazigihe. Imana igomba idukize ayo marira mazigihe. C'est ça le
problème en réalité. Hicho ndicho kiwazo. Tubayeho Tunaishi, tusezerana buri munsi tunaahidia kila siku kandi twibagira buri munsi. Tena tunasahau kila siku. Gatubwira umukozi w'Imana, bijya bintu nasanze narihuse. Eti nilikutana nimeharakia. Ushavuja Imana ku majambo yawe kubera iki? Unasirikisha Mungu kwa maneno yako kwa nini? Bikahavisanga ngura ibikorwa by'amaboko yawe. Inaweza ikabomoa kazi za mikono yako. Nagomba mbwira umuntu wese nataka niambie kila amazimisi afite ikibazo mu bikorwa by'amaboko yiwe. Anamaliza nyakati yuko na tatizo kwa kazi ya mikono. Umwasi wawe wa nyuma, adui yako wa mwisho mu bikorwa byawe, mu kazi zako, ajeje kukubabarira, anamaliza kukusamehe. Uwa wirukana ngo soka daimoni ya nyogokuru yari Jehova Rafa. Mwenye ulikuwa unafukuza eti toka pepo ya bibi ilikuwa Jehova Rafa. Ikintu cyose kiko kiransamburira ibikorwa ndakiboshe fire jido nakikanyaga Mungu anakwambia ubona akiriwe. Mani kavuka tuyofisa ubwenge koko. Astero wavyumvise bino bintu. Olisikia imambo. Iyi rero niyo mitego ya mbere mu baporoti. Iyi ndo mitego ya kwanza mu Kristo. Kugeza abapastori bose babizi. Baka wachungaji wote wanajua. Mwishengero ry'abakizwa. Kanisa la walokole. Basezeranye ivyuma vya 20 milioni. Wakiaidia vyuma vya 20 milioni watapana 3 milioni. Aporo wapenda kucheza. Abaporoti warakunda kufikina. This is too much. Ibirenze. This is more than a danger. Batu project kofuma duceceka. Kuva umunsi natoye amajambo sigaye mvuga gutya, mana mu mutima ndavyumva kandi munezero birimo binkundiye bigashoboka kandi ugatuma bikunda izotanga umuriyoni. Ukiona vinawezekana nitapana 1 milioni. Nisezerana ariko ni ahadi lakini ari nabwiye binkundiye bisikira nayatanze ndavuga mana vyaranyanyi. Nikiona sikupasa Mungu vimenishinda. Automatiquement wamenye ukuntu uvuga. Ulijua gisi ya kusema. Hapa twari kuvuga ngo haleluya. Tungesema haleluya. Ejo. Kesho. Gomba. Nataka. Tugure tuze. Group. Ni bane batanga. Wanani wakupana. Jenzo zani milioni. Uranabiziko nanigi umbi asizi wanyu. Unajua kwamba ukwacha hata milioni kwako. Nguko nukwizera. Eti ni kuamini. Verset biblique. Verset biblique. Dusubiremo rero ni bande bumva ko twababariwe. Ni wanani wanasikia kama tusamehewe. Mana ndio shengero rindongo. Mungu ndiye kanisa nilikuwa naliongoza. Na bantu bari bafite madeni ya Jehova. Ni watu walikuwa na jana madeni ya Jehova. Mukomeze biganza ijuru bamu murongo w'indwi ndabasenge. Bakiza mikono juu mstari wa 7 ni waombeni. Abantu benshi twarabaye mu ngorane. Watu wengi tuliishi mshida. Kuko mu nzozi nyinshi harimo ubusa no mu magambo menshi nuko ariko weho ugira iki? Wewe ufanye nini? Bisigura ngo umuntu yasezeranye ntashitse yagayende. Inamaanisha na hadi asitimizi anakuwa mwe mahoro. Sinari kuzana kino cigwa. Singeleta isomo. Nafise garanti ko aza kubabarira. Kama sina garanti kama atawasamea. Kuko maana nari kuba naje kubaca intege. Ningekuwa nakuja kuwakata. Kuko narinzi ko kiza kudutufata twese. Maana nilijua itatukamata sote. Ariko yambwiye. Lakini aliniambia. Ngomba ndababarire. Ninataka niwasamee. Kugira ngo muri uyu mwaka. Ili uyu mwaka. Inzitizi zose. Zari gutuma batinjira. Ndazikureko. Ndabinjize mu vyabo. Niwaingize mu vyao. Tia mikono juu. Mugume mwicaye mugumize biganza hejuru. Baki mnaketi tieni tu mikono juu. Ndi kuri kino gicaniro. Nikiwa kwenye haya madhabahu. Ni je wanganirije? Ni mimi umenizungumzisha. Warambwiye. Uliniambia. Yuko benshi muri twebwe. Ya kuwa wengi kati yetu. Mu maso yawe. Katika macho yako. Turiko turikwegera. Tuko tunajikokotea. Kandi. Tena. Araho tubona ibipfu. Kuna kunyuna tuona mapumbavu. Uri Imana nziza. Uko Mungu mwema. Muvyeyi ukuri. Mzazi wa kweli. Arakarira abana biwe. Anakaripia watoto wake. Arahanura abana biwe. Anashauri watoto wake. Kuri twebwe. Kwetu sisi. Nitwabifashe nk'ugwanko gwawe. Atukuvikamata kama twabonye urukundo dukunda. Lakini tuliona upendo unayotupenda. Kuko wabonye imitima yacu. Maana uliona roho zetu. Turasavye imbabazi. Tunaomba msamaha. Nituvuga ngo twarihuse. Hatusemi kama tulikuwa kiharaka. Nitwanavuga ngo twaribeshe. Hatuwezi sema tena kama tumejidanganya. Twarabonese ibipfu. Tulionekana mapumbavu. Ariko ijambo ryawe riravuga. Lakini neno lako linasema. Yuko uri umukiza. Ya kuwa wewe ni mwokozi. Kandi ku musaraba. Tena msalabani. Wavuze ngo vyose birarangiye. Ulisema yote yanakwisha. Turagushimiye. Tunakushukuru. Kurangije ivyago. Kunamaliza shida. Zari vyaturutse mu ijuru. Zilikuwa zimetokea mbinguni. Kubera ubupfu twari turi. Kwa ajili ya upumbavu tulikuwepo ndani. Ndasaba imbabazi uyu
mama, ninaombea msamaha mama, shenda musabira n'ubwenge, ninamwombea pia akili, kuko wavuze ngo ariko weho, maana ulisema lakini wewe uba uhoraho. ushimu Mungu. Kandi jambo twatanguriyeko Tena neno tulilianzia, yavuze ngo ariko tweho ulisema lakini sisi dufite ubwenge bwa Kristo. tuko na akili ya Kristo. Kuva uyu munsi kuanzia leo, ubijanye n'amasezerano, kuhusu ahadi, tuzogendere mu bwenge bwa Kristo. tutembee katika hekima ya Kristo. Mana tubabarire. Mungu tusamehe. Twarasezeranye ko tuzofasha abantu, tuliahidia kama tutasaidia navyo watu, twakoze. hatukuvitenda. Twarangije umwaka mu madeni y'amasezerano, tulimaliza mwaka mdeni ya mahadi. Twarasezeranye ko tuzotanga ibigira 10, tuliahidia kama tutapana sehemu, navyo twakoze. hatukuvifanya. Twarasezeranye kugura ivyuma, tuliahidi kuuza vyuma, navyo twakoze. hatukuvifanya. Twarasezeranye kukubakira ingoro yawe, tuliahidia kukujengea hekalu, navyo twakoze. hatukuvifanya. Twarasezeranye yuko tuzotabara abandi, tuliahidia kama tutaokoa wengine, navyo twakoze. na hiyo pia tukufanya. Ariko weho lakini wewe wasezeraniye isi uliahidia dunia yuko uzoyizanira umucunguzi, utailetea Mwokozi, ubivuga kuva mu itanguriro, ukavisema toka mwanzo, urabishitsa. na ukavitimiza. Ntituri ngaha hatuko hapa tuvuge ngo tuzobishitsa, tuseme tutavitimiza, kuko twejeje kugira ubwoba bwo gupfa gusezerana. maana tunasikia uoga ya kutokuahidi kigamba. Muri ivyo vyarengana, katika hayo yaliyopita, tubaye tunakuwa abashimiye kutagira ico basezerana, wenye hawana chenye wanaahidi, ariko tuboneke nk'abasavye imbabazi. lakini tuonekane kama wanayeomba msamaha. Udutabaye Mana, utusaidie Bwana, kandi kudutabaye tena kuona tokoa, tuzoza gushima, tutakuja kukushukuru, uzotwakirira amashimwe yacu, utupokelee shukrani zetu. azoba avuga ngo yanayosema turashima Imana tunashukuru Mungu idukuye kw'ivyago anatutoa n'ibibi na mabaya twari twikwegeye tulikuwa twenyene tumejikokotea peke kubera yetu kwihuta kwa gusezerana. ajili ya haraka ya ahadi. Mana urakoze. Bwana asante. Rero Mana yanje, Sasa Bwana wetu, nkiri ngaha, kuwa nipo hapa, jewe umusavyi wawe, mimi mtumishi wako, warampamagaye uliniita, undungika mu bantu ushkabalur atumsha, undungika mu bantu bawe, ukanitumana mu watu wako, wambwiye ngo ulinambia inze ndababera umugisha. nije niwaweye baraka. Ijambo ryawe rirambwira Neno lako linanambia biciye ku muvugishwa n'Imana, kupitia nabii wa Mungu. Imana yakuye Israeli muri Egiputa. Mungu alitoa Israeli Misri. Amakuru abantu batazi, habari watu wa wajuu, ni wewe wari batwaye muri Egiputa, ni wewe ndio uliwapeleka Misri, ni wewe warungitse Misri, ni wewe ndio uliwatumana, kandi ni wewe wabakuye. tena wewe ndio uliwatoa muri bino bintu. katika hivi vitu twabonye neza tuliona vizuri yuko ari we Egiputa twari turimo, ya kwa wewe ndio Misri tulikuwa, kubera ko tutabaye abizigirwa mu gucunga isezerano. katika hali ya ahadi. Tubabarire, tusamee. nanje ndi ngaha na mimi niko ngira hapa igikoresho, nifanye kitumikisho, ubakure muri Egiputa. uwatoe Misri. Mwaguruke mwese. Simameni nyote. For God so loved the world, that he gave his only Son, so that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. But without faith it is impossible to please God, for whoever comes near God must believe that God exists, and that he rewards those who diligently seek him. Our God is love.